niho rero uzoburonse iteka mu batumire bandi bose. Bavukanye, ubutumire butuhishurira mu yandi majambo ubutumire bwo mwijuru. Ubutumire bwo mwijuru twese twahamagariwe, Yezu yaduhaye byose, arabitubwira, arabidutegurira, kandi twaratanguye aha ku isi. Umunezero w'unywanyi nawe bituni intango y'ubutumire bwo mwijuru, umunezero wo mwijuru. Ivyo byose bikaza birangukira mu iteka twahamagariwe, ariko cane cane twatewe na Yezu. Turi abantu b'iteka rero, niho rero uzoburonse iteka mu batumire bandi bose. Turafise iteka bavukanye kubera Yezu Kristo. Yezu yavuye mu ijuru kugira ngo adusubize iteka twatwawe na Sekibi. Turafise iteka rihambaye ritagereranwa. Mbega iryo teka rihagaze hehe? Kuba abakristo n'iryo teka rya mbere kandi rirahambaye. Kuba bene Kristo, abavukanye ba Kristo, abana b'Imana, abacunguwe na Kristo, abaragwa b'ijuru, iteka ryacu niryo. Abatumire b'iteka bo mwijuru, twebwe turabatumire bo mwijuru, abana bagenewe ijuru, abafise ubuzima budahera muri bo kubera Yezu Kristo bakiriye, abasizwe kubera ibatisimu, abaremanywe agashusho k'Imana kadahera, abahezagiwe kuva Imana ikibarema, ababumbwe mw'ibumba ry'Imana ridatituka, n'ibindi byinshi. Iryo teka nta kintu na kimwe kigegera, nta kintu na kimwe gishobora kuritwaka. Aha ku isi nta woshobora namba kutwaka iryo teka kiretse twebwe tugiyatse. N'iteka rero twatewe n'Imana ku buntu bwayo no ku rukundo rwayo. Twaritewe ataco dutanze, dutegerezwa no kurizigama ataco dusavye. Bavukanye, umuntu abizirikanye biramurengera. Umuntu azirikanye iteka afise, umukristo azirikanye iteka afise biramurengera. Ndabatumiriye rero kwama muzirikana cane iryo teka. Twarabizirikanye bikwiye, birarengeye ubwenge bwacu. Nico gituma atakurifata minenegwe. Ntidusanzwe twebwe abakristo bavukanye, ntidusanzwe. Umukristo kugira ngo arasanzwe azoba yibagiye, ntidusanzwe. Nico gituma ndabatumiriye kuzigama iryo teka. Tuzigama iryo teka dufise ku mpande zose kandi ku buryo budasanzwe. Umukristo n'umwubahwa, umukristo n'umwubahwa. Muramwumva bahuye, umuntu ahuye n'umukuru wa cane ngo mahoro neza mwubahwa. Umuntu ahuye n'umukristo mugenzi we yogira ati nyakubahwa, ndagwaye bwake nyakubahwa, ndagize mwaramutse nyakubahwa. Naho yo wahinduje kubatizwa ubwo nyene afise iminsi ibiri y'amavuka canke umunsi umwe, ni nyakubahwa. Naho yo bashigata umunsi umwe ku isi, niko atobimenya, ni ukumubwira uti nyakubahwa. Ikintu rero kimwe nokongera kubyo nababwiye nko kubatekerera, cobandanya kibafasha kuzigama no kuza iryo teka. Niki twumvise muri inkuru nziza gifatiye mu kwiyubaha. Kwiyubaha ico nico nagomba ko mwotahana mukazigama, ciyongera ku bindi. Kwiyubaha biratuma tuzigama iteka, biratuma tuzigama iteka twatewe kubera ubukristo bwacu. Twatewe na Yezu Kristo. Yezu ngo abone ingene batanguranwa ibibanza, ngo abone ingene batanguranwa ibibanza biri imbere. Ababarira ati, mfatiye kuriri ngo abone ingene batanguranwa ibibanza. Ababwira ati abone ingene batanguranwa ibibanza. Aba bantu batanguranwa ibibanza si banciyaho, kuko batumiwe n'umukuru w'Abafarisayo. N'abantu bakomeye kuko batumiye arahambaye rwose. Umukuru w'Abafarisayo ni umukuru adasanzwe. Abafarisayo mukuru yafise ikibanza gikomeye mu mpande nyinshi.
nuko ugabatumiye rero ni nk'umukomeretsa muniniya cyangwa umuntu w'umutegetsi muniniya agira ati ndafise urubanza ndafise umushitsi muraza hano ajya kara bo bangana baje bafise amakositime bambaye amakaruvati kumbure ariko hariya nibaza ko bambara ukundi ariko dufata uko ariko naho bakomeye naho bambaye amakaruvati ntibiyubaha ca muraba namwe ivyo bariko baragira muri iyo salle de reception bashitse kumbure ikoti ku rutugu biruka gutangura mu bibanza vy'imbere basunikana baharira ngo unyicariye ahantu bavukanyi igitesha iteka ntikiba kinini uwo mwanya baza kumara barashobora kuba bataye iteka babonye akabagaya kandi yahora bubaha arakanya gatoyi tuhagabire kutiyubaha biratesha iteka ubukristu n'umukristu kandi kenshi mwene ibibanza nk'ibi abariko baratanguranwamo byo kuriramwo byo kunyweramwo byo kugiriramwo iminsi mikuru biratesha iteka abantu kuko abantu bariyobegwa bashitse muri ivyo bibanza biva kuki ni kuri vyinshi ibi bibanza by'ububare amaresitora inzu zo gutambiramwo inzu za mariage ya mahoteli hahandi hose bakira abantu urasanga umuntu yaborewe ariko akora ibidakorwa abikorana n'uwo batobikorana avuga ibitavugwa gutyo ugasanga yataye iteka ryiwe ryose hari naho usanga yashitse ku rugero ruteye ubwoba cane yicako muri ivyo bibanza vyo gutumirirwamwo ivyo bitumirirwamwo ivyo vy'iminsi mikuru ugasanga koko nta teka ryo kuba umuntu agifise icibagiwe coco n'iryo kuba umuntu w'imbere ntawo kubagwa ngo muri cicaro c'imbere ahubwo akwiye inkoni si inkoni gusa akwiye kutazopfa asubiye gutumirwa ahubwo n'uwo gusubiza inyuma n'uwo gucibwa yati turagukuye mu bantu mugane wa wundi ati nkuye mu bagabo turagukura mu bagabo nawe ati nigire mu bagore bavukanyi ntihagire umuntu muri twebwe ntihagire umuntu muri mwebwe azokwisuzuguza muri ibi bibanza nadondaguye n'ibindi n'atari muri ivyo twiyubahe twirinde kwisuzuguza kuko twaba turiko turiyagura ryateka twatewe n'Imana mbere turiko turanatosekaza novuga nti ubunywa dufitaniye n'Imana twiyambura agashamba twongera tukambura wakatwambitse umukama wacu natwebwe twoba turiko kumbure hari hiyi ingeso twoba tufisinge hariho naho natwebwe wosanga turi muri aba bafarizayo muri aba batumire hari igihe bidushikira ugatwagwa ugasanga ico kibanza wagicokeyemo ugasanga uri muri bya bindi byo gutanguranwa wambaye karuvati vuze ngo wambaye karuvati nyunga ibintu byinshi witwa ngo wariyize witwa ngo warabatirijwe warasangiye warakomejwe warareheje ugomba kwihebera Imana n'ibindi hari aho bidushikira twirinde twiyubahe muri byose na hose mu kuvuga twiyubahe mu kurya twiyubahe mu kunywa twiyubahe mu kwambara twiyubahe ku kazi twiyubahe aho tuba twiyubahe aho dukorera twiyubahe hose twiyubahe ntawe uzotwubaha tutiyubahirije ntawe uzotwubaha tutiyubashe urashobora kutukwiya kwiyubaha hamwe uruhande rumwe umusegondo umwe umunota umwe ubuzima bwawe bwose bukaba bupfuye kubera ahantu hamwe utiyubashe umukobwa umwe niwe yakubwiye umuhungu aje kumuresha aca imyaka myinshi bariko baranwa muri abakiri kuri kaminuza acanyegeza amacupa abiri y'ibiyeri mu maguru haje ifanta aranyegeza haje ikiyeri aranyegeza bazanye inyama baza kuziyorera ku isahani ari nka 10
aza kumuresha haciye imyaka 10 yibaza ngo ntakivyibuka, ngo acamubwira ngo none nitwabana inyama ndaserevye zibiri zizoduhaza twese, ngo yego nzoga imwe nawe urya imwe, ngo warahevye kurira nyinshi rimwe, ngo oya shira ngo ivyo bintu bikuye hehe, ngo nibuka umunsi twari mu rubanza ngo waryoye izari ziri imbere yawe zose, ngo vuye muraje ahandi jewe numva ntaratekana, ngo sindavyemera neza uraje ahandi, ngo jewe vuye muraje ahandi. Ari umunsi umwe yabigize kwiyubaha. Urashobora kuvuga ijambo rimwe rikagutesha ubuntu, bakazorinda wagira bati urya muntu ni kirogoroko canke n'ikindi kintu. Kwiyubaha. Urashobora guta impuzu rimwe bakabibona bagira bati urya n'igitampuzu. Nukuvuga kwiyubaha, ntiwigere utangura kutiyubaha. Ntuzutane, ne commence jamais, kuko utangwe ntuzi yo biherera. Kwiyubaha nivyo Yesu adusavye uyu munsi. Tugira iteka, turigumye. Uwiyubashe neza aragira iteka, kandi aritera we, araryitera akayitera n'abamuvyaye, cane cane Kiliziya yatuvyaye. Gutera iteka Yesu no kuryitera twebwe. None bavukanye, ico ndabatumiriye kandi ndabasabiye ku Mana nuko mwokwamana iryo teka, muryitera ahariho hose, haba mu nzu haba mu gahinga. Nico twaremewe, kandi Yesu azoduha ingoga zo kubishobora. Amen.